nitwa Nzoyisaba Justin, papa yitwa Gashuri Joel, mvuka mu Cankuzo komine Gisagara, mu tumba Muhingamo. Ndi umucikacumu, ico gihe twitwa Bamenja kandi n'ubundi bararituvanako. Narumvise aho mwatangiye raporo mu nama nshingamateka na nkenguzamateka ko bavuze ngo muzotwoza iryo zina rituveko, Abamenja rituveko, abana b'Abamenja rituveko. Mbega bazodusuka kwa amazi, bazovuga ijambo, bazodukorera iki kugira ngo bituveko? Jewe ku bwanje mbona ndiko ndaraba mu mamisyo mufise hariho ico bita qualification. Umunsi muzokarifiya ati mwebwe ntimuri Abamenja, barya nibo barabamenja, barya mumaze kumenya le responsable. Jewe sinzoba nkiri umwana w'umumenja, tuzoba tumenye deja umumenja wari. Ndakeneye kumenya ukuri ingene ibi bintu byagenze, uhuye nabo ku ruhande bavuga ibi, uhuye nabo ku ruhande rundi bakavuga ibi. Rero ikibazo severe mukwiye kuzoturabira, dukwiye kumenya la realite. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ukuri iko konyene kuzodukiza. Yatubwiye n'igituma afatira ku 1972 kandi ugomba gutahura amabi yashikiye mu Burundi 72 inkasome uravye histoire y'u Burundi nka pyramide, niho ayo mabi yiyerekanye nk'uko umenga Abarundi s'abantu. Mu ijambo ryanje rero nagomba kuvuga yuko ivyabaye 72 ntihagire umuntu abidea, byabaye ibara mu Burundi, mu bantu bavukana basangiye igihugu kandi basangiye gupfa n'ubukira. Ayo nk'uko piramide ifise urufatiro, ni nako ibyabaye mu Burundi bifise urufatiro. Ndiko ndabaza rero ibibazo je bibiri. Mbega mpereye kuri 72, imizi yatumye 72 iba mu Burundi ishingiye kuri 1885 canke irafise ahandi ishingiye muri culture, mu migenzo n'imico y'ikirundi n'uburyo twari ico gihe. Nitwa Aimé Joseph Kimararongo, mvuka muri komine Bugendana, ntara Gitega. Murongo 72 nabwabeho, ariko kandi narabuze abantu. Numva ko ndi victime wa 72 na victime wa 93. Ikibazo rero jewe mfise ikijanye n'ico mwise avancer en mémoire par ailleurs. Hariho tendance iyo turiko turavuga ivy'indwi, hariho tendance iri mu gihugu no mitwe y'abantu yuko 72 hishwa Abahutu gusa. Mwebwe muri severe muri kumura bivuga igihe mugerageza mukamera nk'aberekana ko hishe ubwoko bwose, ariko muri
icyo nokwita uko abantu babifata muri rusange nabo murabizi hariho tandasi yo kwerekana yuko hishwe abahutu gusa. Hanyuma ikibazo gica kiza ni iki, hari version ku byerekana kabiri, hariho version Hutu na version Tutsi. Ngira ko turi mu rwa severe turi muri biganiro tukwiye kubivuga tukuguruka. Uvuganye n'umukurambere w'umututsi version aguha itandukana niyo uvuganye n'umuhutu. Hamara muri phase de reconciliation iyo bikimeze uko bizotugora iyo reconciliation dushikako umugozi mwe avansa ikimise mémoire avansa mémoire carré ejo tuko turajamo ku ruhande rw'iwacu ivyo mfise ndibaza ko zohorera severe nkavugana nayo kuko hari byinshi cyane byo kuvuga bijyanye n'ibyabaye kuko nanje nabuze abantu bashika bane muri famiye ariko sivyo ngo byo kuzana hano. Hari ikibazo kimwe kijyanye n'uko muri politique hasa n'ahari tendance isa n'igomba kuvuga ko mu Burundi atabwoko buhari. Nkaba nibaza nti none severe icyo kirizo kigera gute, kuko nimba tugomba kuvugana ukuri ibintu byabaye bikaba byari bishimikiye ku byo twita eteni, mugabo akaba ariyo tandasi bwite nta bwoko buhari. Mwumva muzo kigera gute icyo beya kijana mu nzira yo kuzofasha abantu gukira hatangiye kuzamo akantu nkako? Aba ni bamwe mu bihebeye Imana. Aha rero bakaba bari mu nama n'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe mu ncamake y'igifaransa. Aya hakaba ari amwe mu makenga n'ibibazo bari bafise, bakaba bari kubabishikiriza rero mu mugwi severe. Umukuru w'uyo mugwi Petero Claver Ndayicariye yahavuye rero agerageza kubaha inyishu aravye ku bibazo babajije. Ngira rero ngerageze kwishura ibibazo Monseigneur Justin, simvuga ko uri umorphelin nawe wabuze papa wawe urumva nagihereje ko bwa ikibazo cyababuze uti la réhabilitation izogenda gute. Ico kibazo twagishikirize mu nama nshingamateka n'impuzamateka warahurikiye. Iki kibazo uri umugwi ugishikirije witwa umugwi nuko gikenewe. Ica kabiri ugishikirije inzego z'igihugu ubatumye devoir à domicile vyogenda gute none wakwambitse impuzu y'umumenja biciye muri discours kugira bayigukure logiquement byoca muri discours canke muri loi, en tout cas une norme, un acte législatif, une loi. Muri droit bize droit bayinga bakita parallélisme des formes. Loi, décret, ordonnance. Ikintu cyo cyo gusumba ni gifise force supérieure. Vyaravuzwe none umva yuko kugira bifutwe bivugwa bikandikwa. Iyo devoir à domicile twayihaye parlement, ariko ngira mubwire ko twaraye tugiye mu kigobe. Le parlement ijya déclaration wumvise nta munsi umwe waheze nta misi yaheze batashikije kwa président de la république, kwa premier ministre, kwa vice président kugira bashire bavyige hagira ikivamo. Aho niho nogeza sinishaye muri leta mugabo cyangwa yuko twe twavuze ikintu cabaye n'ahandi. Umunsi wa mbere naja Boulogne-sur-Mer mu Faransa nkabona imivyimba bimwe bita débarquement Normandie, nkaja New York muri quartier espagnol, nkatembera hari imisaraba iva aho ngaha igashika nko mu Ngagara. Niho nakomprene ku isi turimo abacumuzi benshi. I New York uzoja ahantu hari amahoteli azimutse, New York yitwa le quartier hispanique, muzoje gutembera murabe imisaraba hera gushika bamwe n'ingwano z'isi yose, abandi ni Guerre de religion, abandi n'ibindi.
ariko ivyo niko navuga vyo hanze urabona ko ari etape bagezeko ntibacicana nk'uko bicana kera. Hariho dereso bamaze gushikako. Nje muravuga yuko imwaro zitinya iwabo azizana iwacu. Iwacu nitwo atinya iwabo. Kandi abantu twari tubitera tuzi yuko itana uwo wanka gusa. Iyo uwo wanka heze ikihindukiye karaba n'uwiwari. Siko byagenze. Niko byagenze. Rehabilitation Monseigneur Justin ni ikibazo twashikirije inzego barashobora kutubaza baterera mugasi byiza yuko tutari ikibazo ngo yongere kucisha aho ngira bari bise ninde yavuze qualification ni Monseigneur Justin subiri kidogo Monseigneur rindira gatoya abarundi rero mu byo tugezeko bashaka dusimbe intambwe zimwe zimwe iraba ya article 6 petita, petit b, petit c, petit d, musome usimbiye kuri G utaraheza B na C na D biragute kumwereka nama etape bagenzi ngira kivuga amajambo yoroshe ubwo wokorera igitega gusa ugakorera ku Nyambeho gusa ugakorera mu Rumonge gusa ugakorera Makamba gusa ugaca wirukanga muri qualification nyishura mugabo sindakibaje ko mu nyishura hari ico toto kwita mu Faransa il faut des données suffisantes ndacika muri statistique échantillon suffisant yaho wakoreye mu gihugu kugira ngo bya bindi ugiye gukarishya wihuta ntibibomogwe na ABC abo bita les détracteurs ubwo twokarishya uyu munsi mwebwe cyangwa mwuga mwebwe nyembe yuko twihuse muri mwebwe bicaye ngaha aravuga yuko mwihuse ndaza mu Cibitoke ndaje mu Yinga ndaje mu Kayanza ndaje mu Rutana ndaje mu Cankuzo ndaje mu Ruyigi il faut un échantillon suffisant murashigikiye kuri aho il faut mbega woza gukarishya bavuga ati iwacu biruzuye ntiwahaje basi reka bavuge none Bujumbura murazi nimba kuri Buterere murabizi mwe mukuze murazi nimba kuri Buterere mwe mukuze bibujumbura murazi nimba kuri aéroport. Voilà le jeu qu'il faut aborder sagement, prudemment, l'échantillon suffisant. Kumviriza benshi bashoboka, gukorera kuri territoire henshi hashoboka, kurekota témoignage ziri variye abahutu abatuza abatwa abazungu abanyamahanga abibeye Imana igatabaza kumviriza abapastori, turabaza kumviriza abasenyeri, turabaza kumviriza ababikira, turabaza kumviriza abafurera, ariko bose ntibaraza bazi byinshi gusumba. Harabagitinya ngo musenyeri ucampa Agnes Kominia bazi byinshi ngira mnavance banyumvise qualification nimudutume kwihuta hariho cyo no kwita une approche méthodologique qui quadrille le pays pour avoir un échantillon représentatif. Ico murakiyumvise muracebe kirahambaye cyane. Uwavuze yuko hari amaliste y'abantu bo guhagarika bo kwica ayo maliste mu byo tugezeko muri témoignage muri audition ayo maliste yarabayeho. Ugihakana ntaba mu Burundi, ugihakana ntaba mu Burundi, mu mashuri secondaire yarabayeho, mu makomine yarabayeho, mu marondissement yarabayeho, mu ntara zarabayeho. Ayo maliste yarabayeho. Abaziye kumenya mbere yatangwa nande, hariho gutegurwa n'uwiha. Yego nshaka gutanga liste utazi yuko abo utanze bagiye kuhicwa. Oui ou non? Rimwe na rimwe oui. Mugabo hari abandi bazitanga bazi ko abo batanze bagiye kwicwa. Nizo realite tugeze ko twe tuvugana
n'abanyagihugu batandukanye. Murajya amayimaje mwabonye harimo aho turi abatutsi, harimo abanciens prisonniers, harimo abanciens militaires, harimo abaveuve. Amayimaje yerekeye témoignage twashizemo make siro dufise igitabo ca 3000 pages turiko turatosora. Aho tumaze gukorera ni hake. J'avais 12 ans. Hanyuma abo bose badondaguye mwakoranye muri Tutabarane, narakijijwe, nashinye Musenyeri ko avuze ko akijijwe. Kandi muri ibi bintu twinjiyemo utagize ico bita conversion mentale, conversion spirituelle, ntiwavansa. Guhinduka, kumva ko ububabare bwawe bwabayeho, mugabo no kumva contexte bwabayemo, kandi kumva no kutari wenyene. Ico kintu kirahambaye. Abo bavuze neza kuvuga amazina nabo bita muri droit présumé auteur, muri droit bita présomption d'innocence, le principe sacré muri droit. Iyo bitaramwagira ukavuga ibintu ubwo umuntu ayitwa présumé auteur. Ariko i Burundi hari ikintu kihambaye n'amavuga. Ndayicariye avuzwe n'abapatiri 8 ko yishe ku mutungo uyu n'uyu abantu 10. Avuzwe n'abafurera 3. Avuzwe n'abapastori Anglikani 4. Avuzwe n'abatwa 8. Avuzwe n'abasoda bakukurutse 10. Ubwo ndayicariye arabivuze. I Burundi, les grands présumés auteurs, barazwi. Abo bakivuga neza barizi. Abakiriho, vrai ou faux? Abakiriho barizi. Les principes. Kandi muri ibi turiko turavuga, alors les concepteurs, les planificateurs, les exécutants, dans ma catégorie menshi muri droit international, loi interne. Aha rero ndahateba abakiriho bashoboka présumé auteur tuzobegera tubavugishe twaratanguye, bamwe ntibazovuga, abandi bazovuga duke, kandi séance d'audition iya mbere nikwiye. Umunsi wa mbere araguhenda, uwa kabiri akomera ko dukeya, uwa gatatu akomera ko dukeya, uwa kane avuga ati vyarashikiye mugabo natumwe n'uwari hejuru yanje. Niko bigenda mu byo tumaze gukora. Hanyuma wewe wabihakanye 1, 2, 3, abapfakazi b'abahutukazi n'abatusikazi, abaorufere, abasoda bakukurutse, abakose yo kubutumba bakuvuze bose, urabirengana. Erega dufise amadokuma maintenant duhabwa na mwebwe. Igariza shibe zidwani. None amashiba muri Katolika, n'amashiba muri Anglikani, n'amashiba muri Eglise Pentecôtiste, ariko déclaration des États-Unis 72, déclaration du ministre des Affaires étrangères belge, abizi kwa wiki wao ndiko ya izina 72, kisije États-Unis Belgique yiko izina. Ayo déclaration saranditswe bagenzi, les archives sont en train de parler. Les archives sont en train de parler. Iyo mvuze les archives mbere hanze iramubwiye ko les archives locales sont en train de parler. None ga Musenyeri, conseil de guerre ni rigizwe n'abantu. Musenyeri, les membres du conseil de guerre 1, 2, 3, 4. Les membres du conseil de guerre à Gitega 1, 2, 3, 4. Ega nivyo turegane hipokrisi, tuvuge ko vyabaye, hanyuma kugira ngo durire ko nababwire ko icitwa imanza cyose cabaye, imanza simulacre y'imanza. Izo manza zaba benshi baramaze kuja mu binogo, benshi baramaze kuja mu binogo.
n'imashini zanditse izo manza soi-disant ziratandukanye muri caractère. Ça veut dire page 1, 5, 6 zirasa, mugabo kuva kuri 8, 9, 10 ni machine, 15, 16, 17 ni machine, etc., etc. Les archives parlent. Et Burundi ni buto. Je nagiye imatana kuganduka. Ku mudamu yabuze se muri 72. Abagore bose twahuriyeho bimatana barebare n'ushaka kuvuga. Bamazuru asongo yari n'icyo ashaka kuvuga. Bose bagira ati ndayicaye natwe ni kurya waje gushigiki. Ni kurya ikirundi cyane ubagira tomowe. Natwe ni kurya aho ni matana centre hajya kwibarabara bikaburi. Amafamiye yabuze ni menshi ari mu bahutu n'abatutsi avuga bose batemanya bose. Donc biroroshe l'information est facile à collecter. Musenyeri Justin wanyumvise ndazi ko dukundana ndazi ko tensista ndazi ko tugira byumvikana. Siko Monseigneur naho turi kubera cyo muri severe wewe sinteba